Ngiye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ndabaye ikaze mwese muri ano masaha turi kwa gatatu ngenekerezo rya 29 0 umwaka w'ibihumbi 2025 ndabahaye ikaze muri mwe mwese kuba twumviriza ku makuru tubandanya kwategura ndetse no kubashikiriza aho twibanda ku makuru agezweho aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi twibanda ko yari karavugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwese dore ingingo nkuru tugiye kugoroka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canga amakuru akomeza kugenda aradusumira twakiye muri uno mwanya nuko amagara akomeje kugenda aramera neza mu nyuma y'iko akomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko kandi akaba ari inzobere z'abaganga zisanzwe zirakorera mu bitaro bigiye bitandukanye cane zikaba zaraturutse mu bitaro bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bakaza kumuraba ahagwariye mu bitaro bya kaminuza Nairobi mu gihugu ca Kenya. Ni nyiri teka Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi nga mu Burundi. Uyu mutegetsi yarafashwe n'indwara giturumbuka mu misi yeze, ariko kandi bikomeje kwemezwa neza yuko yarahawe ishano. Biravugwa ko rero mu gihe yoba agarutse nga mu Burundi ibintu bishobora kuzoca birababi cyane mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira yemezwa ko rero yoba yarahawe ishano biturutse ku mabwiriza yaratanzwe n'umukuru w'igihugu Avuye ndayishimiye mu nyuma yo kubona yuko uyu mutegetsi nawe yama ariko aragira byinshi amukinga cyangwa se afise ibyo ariko aramutegurira. Benshi baremeza neza ko uyu mutegetsi bivuga ko yoba ari umwe rero mu basigirwa abiragirya rya Petero nziza yoba yariko arategura kudeta cyangwa se kuba yozotuma nubundi ariwe asubirira Variso ndayishimiye. Ibi ngibi rero ngo Variso ndayishimiye akimara kubitahura no yabyakiriye neza, aho byatumye nabatangura kuba yogira uko rero iyo mwikiza kugira ngo hazamenera arakomeza kurongora igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero ntiramenyekana neza niba ashobora guhita aza, ariko hari abatubwiye yuko ariko arafata imiti ya nyuma agenewe canga se yandikiwe n'izo nzobere z'abaganga. Yana amakuru twakuye rero kubegereye uyu mutegetsi cyane cyane umwe mu banywanyi biwe yadushikirije ko ubu noneho agatima kongeye kugaruka neza, ariko kandi hakaba hakiriho harakoreshwa abaganga b'inzobere ndetse namwe mu byuma bifasha guhema neza kugira ngo amagara yewe abashe kuba yogaruka. Turacyarondera rero abo mu muryango yiwe nyirizina nk'umutambukanyi yiwe kugira ngo ace n'abaraduhereza amakuru y'imvaho muri uno mwanya. Icyakora n'abandi benshi bagiye batandukanye baremeza neza yuko amagara y'umutegetsi akomeje kumera neza. Nkuko nari nabibaririkiye muri kano kanya muraza kunyemera tugaruke kuri byinshi byashikiye urupfu rw'umuyisi Petero nziza yamara twara Uburundi nawe byemezwa neza yuko yoba yaragiriwe nawe canga yarahawe ishano na President Avuye ndayishimiye. Nkuko byama bigaragara nawe rero urupfu rwiwe rwabaye urw'amayobera ni nk'inkubiri ikomeje kuzirahuha abategetsi bamwe n'abahinga mu Burundi, ariko biraboneka yuko iyo umutegetsi adashaka ubundi neza nta kabuza n'ubundi baca baramupangira ishano baramukorera. Ku mupaka uhuza igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse na Kongo, ubwo ni Rubavu ndetse na Goma, harahejeje kwinjira amajana n'amajana y'Abarusiya ndetse n'abandi bacancuro biganjemo baturutse muri Bulgaria ndetse na Romania ni ku mugabane w'Uburaya, bari baraje mu bikorwa byo gufatikanya n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo mu guhangana n'umubare wa M23, ariko bakaba baramanite amaboko nk'uko byoma bigaragara, ndetse kugeza ubu ngubu bakaba bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda. Amasanamu ndetse n'amashusho ariko aranwanwa ku mbuga ngurukanabumenyi arerekana aba bacanshuro b'abazungu b'abanyaburaya baturutse mu gihugu ca Romania ndetse na Bulgaria, bari baraje nyine gwifatikanya n'ingabo za Kongo muri urwo rugamba bariko barasakwa n'ingabo z'u Rwanda nk'uko byoma bigaragara, ndetse n'igipolisi cy'u Rwanda gisanzwe kirakora uburinzi ku mipaka. Kugeza ubu kandi umubare wa M23 nk'uko byama biradusumira niwo ukomeje gucungera imbibi zo ku ruhande rwa Kongo ku mupaka, nk'uko byari bisanzwe birakorwa n'ingabo za leta nk'uko amasanamu amama arabigaragaza. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza, kaze kuri mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse twabashikiriza
Ikaze ku batwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze cyane. Ndabahaye ikaze abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi canke w'ubudandaji, abatwumviriza bari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, ndetse n'abari mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye ikaze. Ikaze kuri mwe mwese kandi mubandanya kutwumviriza muherereye nga mu karere k'ibiyaga binini, mubasha kutwumviriza mu rurimi rw'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda, abatwumviriza bari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, igihugu cibanyi ca Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, abatwumviriza bari muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, uburengero bwa Afrika, umanuka bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, abari muri Zambia, Zimbabwe, abari mu burengero bwa Afrika nko muri za Burkina Faso, Mali, Niger ndetse na Nigeria, mwese turabahaye ikaze kuri mwebwe mwese. Sangwa abanywanyi bacu amakuru akomeza kugenda haratugiraho muri no mwanya, akaba asigura ndetse anashimangira yuko uyu nguyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi, Honorable Gutabaza nawe yoba yamaze kumenya ibigendanye n'ishano ryarabereye muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi umaze imyaka iharugwa muri 20 utegeka Burundi, ariko abanyagihugu bakama bagoma biyamiriza uwo mugambwe, bavuga ko rero atakiri kurabagezaho canga se ngo ugire rero icyo urabateza ko imbere. Abanyagihugu barafise ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ndetse barafise imibereho itari myiza, aho ibintu bizimvye ku masoko ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Kugeza ubu mu Burundi rero uyu mushingamateka Honorable Gutabaza mu kiganiro yabashije kuba yogirana n'umumenyesha makuru wacu, yaramubwiye ko rero nawe yamenye ibigendanye n'ishano ryarabaye muri CNDD-FDD, aho yavuze yuko ibiriko biraba canga se ibiriko birashikira uyu ngo munyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi Reverend Ndikuriyo rero atari ibya none, kuko rero ari ibintu bisanzwe biraba rero muri uyu mugambwe. Usibye kuba rero Variso ndashimiye bisigura yuko iyo yarabashije kwikiza General Aregiyome Bunyoni, ibikomeje kugenda bigaragara canga se ibikomeje kugenda biradusumira, byose biboneka ndetse bikanagaragaza neza yuko amakuru yama aradushikira ndetse amakuru yama aradusumira ateye ubwoba, agaragaza neza yuko hari n'abandi bamwe na bamwe bashobora kuzokurikira uyu nguyu Reverend Ndikuriyo mu nyuma yuko nawe agiye guca arakurikira umwispetero nziza nkuko amakuru yoma aradusumira. Honorable Gutabaza yasiguye yuko we yahawe amakuru n'umwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, akaba abarizwa mu bimbere, aho yasiguye yuko rero nawe yaronse amakuru agendanye n'ishano ndetse n'ibara ryabaye. Yavuze yuko kandi nawe rero yamenye amakuru agendanye nuko rero mu imodoka yiwe hahushywemo ishano y'uburozi bwa puderi, aho bivuga ko umwe mu bo bari kumwe yamaze kwitaba Imana, ndetse umuderevu wiwe ndetse n'umwe mu mucungira umutekano bakaba hagaritse n'inzego zijejwe amatohoza. Kugeza ubu nawe yavuze yuko ababajwe n'ishano ndetse n'ibara riko rirashikira Uburundi, ndetse aza gusigura yuko ibingibi nibitoza guhagarara Uburundi bukomeza kugenda burajya bicane. Yasiguye yuko usibye ibibazo bimwe na bimwe abanyagihugu ariko biyamiriza bigendanye n'ibura ry'ibitoro, izamuka ry'ibiciro ku masoko canga inzimba ry'ibiciro, ndetse akingeraho n'ibibazo biriko birashikira abasoda b'Abarundi bararungitswe mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Congo. Abanyagihugu benshi bakomeza kugenda basigura yuko bakomeje kugenda bamenya neza ubugome ndetse n'ibiko birakorwa n'umuryango wa Variso ndashimiye nkuko bizuma bigaragara. Amakuru twabashije gutohoza gushika umungu no mugoroba nuko by'umwareka abanyagihugu bamwe na bamwe bamaze kugenda barakirana umubabaro cyane, inkuru z'umubabaro cyane ziriko zirashikira zirava mu mugambwe CNDD-FDD. Kugeza ubu ngubu usibye abariko baremeza neza yuko Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kugenda racikana, ariko leta y'u Burundi ikaba yama irabihakana canga se ikabiri kirabihishira. Kugeza ubu ngubu ntago turamenya amakuru yemvaho yemeza urupfu rw'uyu mutegetsi. Icakora icyo dufise ku makuru rero twabashije kuba tworonka, dukesha bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ababarizwa imbere, amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira.
akaba ariko agaragaza ndetse aranerekana neza yuko mu Burundi abanyagihugu benshi bamaze gutahura ingene ibara riko rirakogwa muri CNDD-FDD. Ibi byose birashobora guteza ibibazo biremere cyane ku buryo batari bakeya bashobora gufata ingingo iremere cyane yuko badashobora kuzoshigikira CNDD-FDD mu matora yimirijwe nga mu Burundi. Benshi byongeye kuyibutsa ibigendanye n'urupfu rw'umuinspecteur Nkurunziza yahoze aratwara Burundi, ndetse hari bamwe batanguye kugenda bibuka iherutse gutangazwa n'umutambukanyi wiwe mama buntu Pasiteri Denise Bucumi Nkurunziza nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu kandi asanzwe ari umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatogwasa yaraboneyeho rero kwishura umwe rero mu bamusubiriye muri seneri nk'uko bizima bigaragara, akaba yaraje kugenda aragira byinshi amutangariza nyine mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wacu nk'uko bizima bigaragara. Uyu nguyu ni Kizigenza Honorable Agatogwasa mu nyishuriro yaje kugenda aratanga. Kizigenza Agatogwasa arihaniza uwamusubiriye ku burongozi bw'umugambwe seneri gira uko ishaka nesoro kuguma rero amubaza ingene yakora n'ingene yaronka rero amahera yakoresha mu kwiyamamaza. Ati abo nsaba rero bose bandungika ko batumwe ngo rero nirukana arwasa. Ati nabuze rero ico mfata nico nareka. Munyishu Agatogwasa amuha rero nuko umugambwe mu mugambwe by'umwariko seneri rero by'umwariko ndetse n'abagumya banga bawo bakomeje kugenda barashigikira Honorable Agatogwasa, ndetse avuga amubwira yuko ibyo kuraba ndetse nawe yoronka ayo mahera rero bitamuraba, akwiye kuba yokora ibishoboka byose. Mwamenya yuko rero umugambwe seneri kuva bakuye Agatogwasa abatanga intererano bose baciye bazahagarika. Ubu n'utwari mu kigega rero tukaba twarakoze mu gutangura ingwati abazokwitoza mu matora yimirije, ayandi akaba yariwe rero nagira uko ishaka ndetse na makurata mu kigega hakaba hera nk'uko bizima bigaragara. Biruko mu gihe Gwasa abitoza bose rero bakaba barimenya ku buryo rero kandi bakaba baraterera cane kuko rero bakunda umugambwe. Ubu bose bakaba rero atamahera bikura kuko rero babona naho boyatanga ko rero batazotangwa mu bihe jambo ry'amatora nk'uko bizoma bigaragara. Mwomenya ko kandi uburyo leta yahora rero iha imigambwe ko rero iyabahagaritse kuko rero byabonetse ko imwe rero mu migambwe yari bayiye ko kubw'impapuro gusa atababanyi ifise ikaba yarafashe ingingo ko rero imigambwe yose rero izokwibeshaho iciye mu banywanyi bayo ndetse n'abagonywa banga bayo nk'uko bizoma bigaragara. Kizigenza Honorable Agatogwasa asigura yuko rero ingene yararongoye umugambwe kugeza ubwo rero ubaye uwa kabiri mu gihugu mu matora yabaye muri 2022 bitazosubira kugaragara nga mu Burundi, aho yama arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara ndetse n'amakuru akomeza kugenda ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradusumira ndetse n'amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biboneka yuko mu Burundi ibara rikomeza kugenda riragwa muri no migambwe nk'uko byama bigaragara cange amakuru yoma aradusumira. Kugeza ubu umushinga amateka Honorable Agatogwasa avuga ko Burundi bugiye gushikirwa n'ibibazo biremere cane, ibibazo bigendanye na politiki. Icakora asigura yuko yiteguye gukomezanya n'abafise intumbero yo kugira byinshi bohindura mu Burundi ndetse no kugira ibyo rero bogarura mu Burundi. Asigura yuko yiteguriye gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yocungura abanyagihugu ndetse no kuba yofasha abanyagihugu mu bihe bigoye bariko baranyuramo. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hakomeza kuvugwa ingwano ziremere cyane, mu gihe abarundi nabo bamaze kubura icyo bavuga mu nyuma yo gutsindwa mu ngwano ziriko zirabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu munsi hariko haravugwa ibigendanye n'ifatwa y'umujyi wa Goma ndetse n'uburyo rero abegereye ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye cane ku gihugu cibanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu bariko baramererwa mu mwanya uheze. Nibwo nabahaye inkuru ivuga yuko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu gihugu cibanyi c'u Rwanda Brigadier General Ronald Vigwanga yasiguye yuko abantu bashika kuri 5 bamaze guhitanwa n'ibisasu byarashwe n'ingabo za Kongo n'abashika muri 30 bakaba bamaze kugenda barakomereka. Icyakora yavuze ngo inzego zijejwe umutekano z'igihugu cibanyi c'u Rwanda RDF zihagaze neza ndetse ziteguriye gukora ibishoboka byose
munyemerere kandi ngaruke ku byamaze gutangazwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akaba minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Patrick Muyaya akaba yagize icyo avuga nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo binyuze mu muvugizi wayo akaba n'umushikiranganje w'itumanaho bwana Patrick Muyaya yavuze ko umujyi wa Goma wafashwe, avuga ko kandi wigaruriwe nabo yise ingabo z'u Rwanda, anasaba abanyagihugu ba Goma kuguma mu mago yabo canga se mu nzu zabo. Ni mu butumwa uyu muvugizi wa leta ya Kinshasa yatangarije akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, aho yavuze ko umujyi wa Goma urimo rero abo yise ingabo z'u Rwanda. Muri butumwa kandi bwa Patrick Muyaya yaranasabye kandi abanyagihugu kuguma mu nzu zabo, aho yagize ati mugume mu mago yanyu kugira ngo mwirinde ibikorwa bishobora gusa gutuma musahurwa ibyanyu. Yavuze ko kandi leta y'iki gihugu cye irimo rero gukora yavuze ko rero irimo gukora ibishoboka byose mu kwirinda ko hobaho rero ubwicanyi ndetse no gupfa kw'abantu. Avuga ko Kinshasa igira inama abanyagihugu bagomba kwitwara neza muri ibi bihe bigoye bariko baranyuramo. Nyamara kandi hari amashusho amwe namwe ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanywe rero abanyagihugu bamwe bo mu bice by'umujyi wa Goma bari ku mihanda bereka ibyishimo abagwanyi ba MTSR batambukaga ku mihanda nyuma yaho rero bari bamaze gufata uyu mujyi wa Goma. Uyu mutwe kandi mu ijoro ryarayerekeye warasohoye itangazo uvuga ko rero wafashe umujyi wa Goma, ko rero bikorwa mu kiyaga ca Kivu ubaye ubihagaritse, kandi unasaba abanyagihugu bagoma gutuza mu buryo bwose bushoboka. Habonetse n'amasanamu n'amashusho yerekana abagwanyi b'uyu muhari bari kwinjira muri uyu mujyi kandi ubona barimo gutambuka neza cane bemye. Ikindi nuko rero bamwe mu basirikare ba FARDC bambutse umupaka bahungira mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, ndetse bagezeyo bakigwa n'ingabo z'u Rwanda nkuko bivugwa n'ikigo ca leta y'u Rwanda kitangaza amakuru RBA. Abandi basirikare benshi babarirwa mu bihumbi 5 barahungiye Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, abivugwa ko n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye bari barongoye intara Kivu y'Amajyaruguru nyuma yuko buramatari w'iyo ntara General Major Peter Chirumwami Nkuba aherutse kurasigwa muri izo ngwano, nawe aherutse gupfa nyine. Abandi bari basanzwe baramungirije barahungiye muri Kivu y'Amajyepfo. Abanyagihugu baturiye uyu mujyi wa Goma bavuganye n'abamenyesha makuru bacu bababwiye yuko uyu mujyi wa Goma hafi ya wose kuva igihe cy'isaha 5 z'igitondo cyo kuri uyu nguyu wa mbere uri kugenzurwa n'uyu mari wa MTSR. Usibye ko rero ahagana mu masaha y'igicamunsi ibice bizwi ko byari birinzwe cane cane n'igisirikare ca RDC nk'ahitwa Katindo, umusozi wa Goma, Amon Goma, ndetse no ku mupaka uzwi nka Grande Barriere wo ku ruhande rwa Goma, byumvikaniyemo rero urusaku rw'amasasu y'imbunda nini cyane ninto. Ariko kandi amakuru yizewe twarahawe n'abanyagihugu baturiye muri ivyo bice ahamya ko abagwanyi uyu muhari aribo rero bari ko baragenzura ibyo bice mu nyuma yo kubyigarura. Ikindi kandi nuko rero uyu muhari uri kugenzura neza ikibuga cy'indege cya Goma, nubwo rero uyu muhari wari utaranafata ikibuga cy'indege cya Goma ku cyumweru nimugoroba watangaje ko ikibuga cy'indege gifunze, kuko rero uyu muhari wari hafi wageze mu bice byo hafi aho ngaho washoboraga kurasa indege rero yose yakigwa cyangwa se ishobora kuba yohagurukira muri ibyo bice. Andi mashusho n'amasanamu yerekana abagwanyi ba MTSR bakirwa n'abanyagihugu mu gace ka Majengu kari hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Andi makuru avuga ko imfungwa zari zifungiye muri gereza ya Goma nyinshi zatorotse, gusa kugeza ubu ngubu muri aya masaha y'umugoroba kuri wa mbere mu bice bimwe na bimwe bya Goma biracyumvikanamo amasasu cyane cyane mu burasirazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi Kinshasa ku mugwa mukuru w'iki gihugu harabaye imyigaragambyo yamagana ifatwa rya Goma, ndetse kandi iyi myiyerekano yarabereye ni Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu ntacyo minisitiri w'ubutabera yari yotangaza ku bigendanye n'ibara ryabaye, aho imfungwa nyinshi zobashije
kuba zotoroka. Bwana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, asanzwe agaragara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no guhonyora agateka kazina muntu, akaba yakomeje kugenda agaragaza ndetse akaba atagize icyo avuga ku bigendanye n'abanyagihugu ndetse n'abamaze kugenda batoroka ingereza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kugeza ubu andi makuru akomeje kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugera muri no mwanya, inama yagombaga kuzaba ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane yahamagajwe n'umuyobozi cyangwa se urongoye Afrika y'Iburasirazuba Dr. William Ruto Samuel arongoye igihugu ca Kenya, akaba yari yatumije inama ikomeye cyane yagombaga guhuriramo Perezida